Hello bakunzi ba Paolo Cash Media, ni Christa Bera Munezero kumwe na mugenzanje Patrick Sasha Tangimana. Ingwara gukurikirana ibiganiro tubashikiriza iminsi yose, umunsi tukaza kugaruka ku masezerano y'ibihugu bibiri bigize iminsi biri mu ntambara, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu ca Iran. Twarabonye yuko hari amasezerano y'ibanze yasinyweko, ariko kandi hari ikiringo bongeyeko c'imisi 60 kizobandanya kivuganwa ko ibindi biganiro. Mbega ayo masezerano none ko atashitse kuri bavuga kuri Sesiolofe uburyo intambara ihera, mbega kweri iki hariho n'ibindi bazoganira byose ni muri kino kiganiro. Bivanye n'amasezerano canke ivyari mu masezerano y'ibanze basinyiraniye Amerika na Iran, harimwe ugushumbusha igihugu ca Iran ivyononekaye mu ntambara, hariho kandi yugururwa ry'umuhora wa Hormuz, hariho ndetse no gukuraho ibihano nuvuga Amerika yari yarafatiye Iran. Ariko nubwo biruko hari icatumye iyo ntambara iba kandi nkuko babivuze, ariko muri ayo masezerano n'ikirimo ni ikintu bavuga yuko kizobandanya cigwa ko mbere niyo minsi 60 bongeye ibiganiro ishobora no kurenga. Ico naco nsikindi ni uranium ivamo nucleaire, ni ikintu gikomeye cyane nkuko Donald Trump yabivuze, ni ikintu camutumye wenyine avuga ati kugira ntambuze intambara muri Iran. Biga Patrick, turabona yuko ico kintu canse amasezerano y'ibanze cadadaraye kandi ari ikintu kizobandanya cigwa. Abahinga bavuga yuko niyo minsi 60 imisi mike cyane bivanye n'uburemere bw'isi. Mbega nkamwe imisi 60 yohera batarabihuriza ko Iran na Amerika, ni ukuvuga ko intambara yabisubiye kuba mbisi. Dufate yuko iyo misi 60 ndetse bavyumvikanye, iyo ntambara icahagarara, ntihazobaho kwa kundi bavuga ngo jewe naratsinze ngo sanga hagumyeho utungonongora. Ni ikintu nibaza yuko isi yose yegeranye gushika, kuko twarabonye ko intambara yantama isi yose. Mbega wowe ubifata gute? Yego, ni kuvuga ko bijyanye n'intambara tumaze kuyaga kenshi cyane. Ubu uvuga ko dusa nk'abariko barabisuzira ko twizira ko intambara isa n'ikiragira ku musozo. Ubundi kuvuga ahanini dufatiye ku byo umwe wese yasaba mu biganiro, umwe wese impande zose, ku ruhande rwa Amerika, ku ruhande rwa Iran, icyo umwe wese yasaba tugerageje kuraba no munsi turabye mu masezerano y'ibanze yasinywe, dusanga ahanini ibyo Iran novuga isaba, novuga ishaka rya Iran ari ryagiye riranguka. Kubera iki? Ni ukuvuga ko bwa mbere Iran yaratewe, kimwe cya mbere Iran yaratewe. Ni ukuvuga imaze guterwa, uwateye amaze kubona bimunaniye gutsinda intambara niwe yaciye isaba ibiganiro. Ubundi Trump niwe nyene yasaba ibiganiro, niwe yatakambitse ndabasabye tuganire, kandi niwe n'ubundi yari karateye. Ni ukuvuga ko rero byace bihinduka ukuntu, kubera ko uko byace bihinduka byace bisaba ko novuga Iran ikijya muri novuga mu ruhande rwo kwimpoza, Iran ikisigara yitegeka ivuga iti dukora ibi kugira intambara ihagarare, dushaka. Nubwo turavye mu byo novuga Iran yasaba kandi mu byo basinye bemeje, harimo nk'akarorero gushumbusha Iran, gushumbusha kugira ngo ivyononye n'intambara byose bishobore novuga gusanurwa. Ni ukuvuga baharuye novuga n'ishumbusho iri mu gaciro k'amamiliyaridi 300 z'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga ico ni cerekana ko ndovuga Amerika ibanza kwemera yuko intambara yagavye kuri Iran, ndovuga ari n'ikosa yakoze. Deja n'indishyi yakababariyo. Yego, maze kurinda ishyi yakababara, isike uri n'ikosa, wowe wakoze ikosa n'ikosa kandi vyemejwe yuko yego kosa wariko. Kubera ko rero wowe uri n'ikosa ryo gutera kandi ukaba wemeye kuba warinda ishyi yakababara, akenshi n'ivyo wowe usaba vyatumye utera intambara, ivyo kenshi usanga bidakunda. Ntibikunda kubera iki? Wowe warateye, yego warateye, maze gutera ivyo wasaba, novuga ivyo wasaba kugira intambara yitere urabigaragaje. Mugabo utera baciye reklamati kugira twumvikane neza intambara ntahagarara, ubanza kwemera yuko utanga indishyi y'akababaro ivyo wonona. Ni ukuvuga ko umaze kwemera gutanga indishyi y'akababaro,
ni ukuvuga ko seke bisigura ko kuba warateye ariko sawa koze uri mu makosa ubwa mbere bityo giye kubera ko uri mu ruhande rw'uwakoshinje usanga rero kenshi ndovuga ibyo ureklama ibyo usaba bitari ko ndovuga bihabwa agaciro kubera ko ariko biragenda ndovuga ko ubwa mbere ku ruhande rwa Iran ibyo kuzibukirwa Amerika yarabyemeye yego hama nuvuga ko Amerika ikemera ndovuga no gukuraho ibihano yari yafatiye Iran cyane cyane n'ibihano biraba ku by'ubutunzi na petrol Amerika ikemera no gutanga novuga kurekura ubutunzi bw'abanya-Iran Amerika yari yarafashe hirya no hino ku isi nukuvuga ubutunzi bw'abanya-Iran buharugwa mu miliyaridi 24 z'amadolari y'Abanyamerika nukuvuga ko ayose n'amavuga n'amafaranga Amerika izotegereza kugira guhereza Iran nukuvuga ko byose ni inyungu kuri Iran n'ibivuko Amerika yafashe Iran yego aho nuvuga Amerika yugara ibivuko bya Iran aho Amerika yugara Hormuz itegeza kugurura nukuvuga ko Amerika no icyo yongera yemera gukura ingabo zayo haya mu buseruko bwo hagati na cyane cyane ingabo zari zarabitswe gutera Iran izo ngabo zose zicazikugwa kandi Amerika icemera ko atagitero na kimwe idosubira kugaba kuri Iran nukuvuga yemeye guhagarika ibitero yarigaba kuri Iran nukuvuga ko rero ibyo nibigaragaza no kugira intsinzi ikomeye kuri Iran kubera ko abategetsi ba Iran barabigaragaje umuntu uvuga muri kano karangiza muri weekend baragerageje bagiye babigaruka ko bishiriza ku binyamakuru byo muri Iran bavuga bati umwese yari yaruteye yarazi yuko igihugu cyo gitabagurika yarazi ko Iran izosigara ari umuyonga system y'ubutunzi na politiki byose bigatabagurika ariko mu byo yashaka nta kintu kitagera kuko Iran iracahagaze niko bagiye bashikiriza iti mbere gushikaho umwase ariwe yisabira amaze kubona yuko intambara imunaniye gutsinda unyira aca yisabira guhagarika intambara aca yisabira ibiganiro by'amahoro ni ukuvuga aca yisabira agahembwe kandi rero yaduteye ni ukuvuga aho rero abategetsi bo muri Iran guhera kuri perezida wa Iran Masoud Pezeshkian bagerageza kwerekana ko Amerika tayari mahirwe yari igisigaranye tayari mahitamo yari igisigaranye atari kwemera guhagarika intambara no kuja mu biganiro ni nayo mpamvu byinshi mu byo Trump asaba byinshi mu byo Amerika isaba muri bino biganiro bitari ko bihabwa agaciro ngo bije imbere kubera kijanye ni uranium ibiro birenga amajana ane bya uranium Iran ifise nuvuga n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu guhingura uranium kugira ngo ushobore kuboneka ubushobozi bwa nucleaire nuvuga ibi byose Iran ivuga ko iri kibikoresha mu bindi bisata kugira ngo ishobore guteza imbere n'ibisata cyane bisata by'amasoko ntangangufu abari babikurikirana byibutse ko mu 2018 Donald Trump yari ku butegetsi kuri manda yo ya mbere ico gihe ni yahagaritse novuga yari ku masezerano yajanye n'ibi bya nucleaire amasezerano yari ngo Iran yari amasezerano yari kwitwijanye na programme ya nucleaire ya Iran nuvuga akura Amerika mu masezerano nuvuga uno munsi rero nimba Trump hageze avuga ati birakwiye tuje mu biganiro kandi ugaca usanga ibyo Iran isaba nka byose Trump yabyemera yego ndabyemera afite kubyemera ibyo zagiye bigaragaza ko Trump uno munsi nkuko yagiye gushikiriza we ashikiriza ko ashaka ko novuga isi itowabuja mu manga itowabuja mu nyenga novuga mu kaga k'ubukene mu kaga k'ubuzima buzimvye bitewe n'ibibazo bya umuzi ariko yibagira ko ivyo byari byatewe nawe nyene kuko benshi mu bategetsi batandukanye cyane cyane abanyepolitiki usanga batavuga rumwe na Trump benshi bariko bagaruka kuri izi ngingo kuko ukuntu novuga bisa nkaho Trump ikarareka ibyo Iran ishaka ikabivyo bija mu ngiro urabona nk'ibijanye n'ibintu bya nucleaire ibi bavuze ko bizigwa mu nyuma ni ukuvuga ko ibi ni byerekana ko mugira ibyo Trump yashaka cyangwa ibyo Amerika yashaka ibyisaba nibyo bigiye biriko bishigwa kwigwa mu nyuma ego kameme intambara yahagaze yego yahagaze ni bituma isija mu kaga by'uguru yego niwe ibintu byose bituma abanyepolitiki bamwe cyane cyane abatavuga rumwe na Trump
bagiye bagaruka mu kwerekana ko ahanini ariko avyemera bitewe n'uko atandi bahitamo afise. Ntandi bahitamo afise yaratsinzwe novuga yarananiwe intambara yamutaye ku amazi, nta mutegetsi n'umwe w'isi yamushigikiye, abaperezida b'ibindi bihugu nta n'umwe bamushigikiye. Ni ukuvuga rero biko bituma ariko ko bishoboka byose kugira rero ko intambara yorangira igahera hama amahoro agasubira kuboneka. Novuga akaga canke izindi ngaruka mbi zari zatewe n'intambara zishobora gukemuka. Ni ukuvuga ko rero tugerageje kuraba turavye ibiri nk'aya masezerano dusanga umuntu adarinze guca ku ruhande hirya no hino ni intsinzi ya Iran. Ego niba bazoshaka bakiga muri iyo minsi 60 izo nguma ari intsinzi ya Iran. Kubera ko ni ukuvuga ko ibyo Amerika yashaka ntabwo byigeze bishoboka, kuko twibutse ko dukurikirana ibijanye na uranium ni kimwe mu byo Trump yashaka, kuko Trump yarashaka gutembagaza burundu, novuga gusenyura Etat Islamique muri Iran. Iryo yari afise kandi bikomeye, ivyo navyo ngedashikako, kandi kubera ko bagiye mu biganiro ivyo nakibishyize. Yego ni ukuvuga ko Trump yarafise n'amahangiro ajanye no kubuza canke gusenyura ibirindiro canke ububiko cyo kimwe n'amahinguriro y'ibisasu vya mamisile ballistique. Ivyo navyo intambara irinze hera atarishitseko, kiretse arinze kuvuga urindi intambara bushasha. Mugabo ugereje kuraba n'ingaruka mbi canke ubuhombo vyateye Amerika cyo kimwe n'isi yose, sinibaza ko Trump yashobora gusubira kuvugurura intambara kugira ngo bikunde atembagaze Etat Islamique muri Iran. Kandi no kuvuga ko igituma bino biganiro n'intsinzi kuri Iran nuko mu byo bumvikanye ko mu y'amasezerano harimo rero ikintu kijanye na novuga no kubuza Israel canke kubuza ibindi bitero byose, ibitero vya Amerika canke ibitero by'ibindi ibihugu bitishike na Amerika, ibihugu vya nka Israel. Nukuvuga ko nta gitero na kimwe novuga kizoba cemewe kigabwa ku bihugu bicuditse na Iran, ku bihugu wanashima kuri Iran canke ku bihugu nka Liban canke kuri Hezbollah, kubera ko bizoca bifatwa nk'uko arimo gusotora canke gusotera Iran. Ibyo byose rero nubwo ko biri mu masezerano bigaragaza ko mu gihe byo mu ngiro byose na Israel bitsinzwe, kuko iyo bitsinzwe batsindiwe hamwe na Amerika, kuko nuvuga ibyo Israel yarigamije gukora nibyo bikunze. Usanga rero ibyo Iran yari ishaka muri bino biganiro, ibyo Iran isaba ari byo novuga byagiye bica mu ngiro. Naho ibyo ma Iran yo mu byumvikana, kuko ubwo byumvikana ko kose wosanga ari bimwe byo guca ucisha hagati, Iran ikabandanya ihingura Iran yo mugabo mu buryo bwo kuyikoresha mu bindi bisata by'amasoko ntangangufu. Usanga rero kuvuga ko Iran yabica hose hazomara imyaka myinshi atagihugu kiriko kiratera ubwoba Iran, kubera mwera amasezerano yagiye mu ngiro kenshi barayubahiriza kandi akamara igihe kirekire. Navuga Iran itekanye hazomara igihe kirekire, Hezbollah itekanye atabwoba bafise ngo Israel itatera. Ariko Patrick gatoya kukijanye na Israel yamaze gutangaza yuko idashigikiye navuga Donald Trump, kubera ko iyo yavuga ati mumaze kuja mu biganiro ibyo nari nshaka kuri Iran bizoba bikunda, igaca itangaza ko umengo kirimo na Amerika yo yigwane ko birondera ibyo yashaka muri Iran, ariko kandi Iran nayo ikaguma idadaza ati nyabo muhetse asondorokeje aya masezerano nayo muzamuyabona. Ni ukuvuga ibijanye na Israel, ni ukuvuga uno munsi ugeregeje kurangena amasezerano ameze, uno munsi Israel nta yandi mahitamo bafise atari umukurikiza ibyo navuga ibyo Amerika iri kirageraho, kuko nabo babitanguye. N'amahitamo bafise yuko navuga ubuzima bizerekana ko nuko kuva amasezerano bayateye ku mukono na Israel yaciye biragabanya yahagarika bavuga intambara, kubera ko Israel ifashwa byinshi na Amerika. Ntabwo Benjamin Netanyahu yashobora kwitambika imbere ku migambi ya Amerika, yonasiga gatwe twarakoze ibiganiro twerekana ingene Trump yamuteye ubwoba avuga ati ibyo bitero uriko uragaba muri Libani uri kuronona uriko uravyumva n'ubujuju. Rero no kuvuga ko ntabwo yo birenga ko ngagira ngo yacisha yiwe
ego Israel akomeye mugabo ntabwo yo kwitambika imbere y'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika byamba biba bo biriha no kuvuga ikiguzi kiremereye. Mu ntangamarara twababwiye yuko ati mbega iyo minsi 60 izoza igiye kwigwa ko cane cane uranium. Mbega iyo uranium Iran yumva novuga ni hafi yo kuyirekura. Uranium yo muri novuga yo muri Iran byumvikana yuko niyo minsi 60 mu bisanzwe Iran yisigura mu Kenya yisigura ivuga iti jewe uranium sindayihingura kugira ndonke ibigwanisho canke byo mu bwoko bwa nucleaire ka atahubwo ndayihingura kugira ngo nifashishe ibindi bisata kandi urumva ivyo navyo n'uburenganzira bw'igihugu byatanguye babivuga. Dukuvuga yuko twababwiye kandi ko mu ntango ibi biganiro bishobora iyo minsi 60 ishobora kurenga cyane rwose rega iminsi 60 irashobora no gucika imyaka 50. Imyaka 50 twarigeze gukora ikiganiro kandi intambara yaraheze. Twarigeze kuvuga yuko ati barasinye amasezerano ya mbere bakaba barakorera kuri aya yibanze bakabandanya ibiganiro biracigwa birashobora kwandanya vyigwa akaza n'uwundi ugasanga mbwa kame misi imbwa hego birakunda amasezerano mwene aya baribiriye kuko kijyagiye bihaye kiringa 11 urabona imisi 14 yarahetse umuntu aho bihaye imisi 60. Ni ukuvuga ko amasezerano mwene aya abari mu mafazi ni ukuvuga mu mayetaje abari intambwe abari intambuko. Ni ukuvuga ko ubu ni ukuvuga barasinye amasezerano mu buryo bw'ibanze canke urupapuro rw'inzira baruteka amasezerano umwe wese ibyo asaba n'ibyo undi asaba n'ibyo umwe yemera n'ibyo umwe avuga ati tuzobiyaga hanyuma. Ni ukuvuga hari ibyizwe vyegamye ubu rero ko niyo minsi 60 bagira barabe bitarosisha nk'akarorero igikuru mu bijyagiye bitaro by'inyishu navuga itomoye ni bwo munsi muri Iran nibo bavuga ko umunsi cy'ubwo mu minsi 30 ariho umunsi yego mugabo Amerika yo Trump bagategeka navuga amato y'isi yose ati chamo regana haruguru y'abagere navuga ko yego rero wako icyo ni kimwe hamwe n'ibi bya nucleaire. Nukuvuga ko ubushobozi bwa nucleaire kuko ku ruhande rwa Iran none igituma aho basinye amasezerano igituma ibyo batabisinye ko amasezerano ni kubera ko batarabihuriza kuko Iran ntirarekura birere mu bizokorwa mu minsi 60 kandi bishobora no gutuma ntacoboza ko iyo minsi 60 ihera batarabihuriza kuko bikomeye kandi birabaho hama n'ubu iminsi 60 iheze batarabihuriza bashobora kubandanya bikiringo hama gushika bitoye nzira. Ego cyane nibaza yuko uko bizabandanya bigenda ninga kuri Pawulo Cash Media tuzobandanya tubibashikiriza tubandanya kandi tubasaba namwe mudushigikire mugire sabone commentaire sharing inkuru zacu kandi zishikira abandi. Yari Christabel Munezero nari kumwe na mugenzi wanje Patrick Yasaje Tangimana nawe utaha ciao ciao.